kuba intwari si ufise imyaka myinshi ahubwo ibikorwa ugenda ugaragaza nivyo bituma uba uwo uriwe ndetse ukabasha kuba intwari. Tugiye kugaruka ku buzima bwa Li Wenliang, umwe mu baganga bagerageje kuburira isi kuvyerekeye coronavirus, ariko ubushinwa yaho kino kiza caje gutangurira baje kumucecekesha bituma kino kiza aho kugera aho cogeze yandarara, aho gushika uno munsi kino kiza abantu bashika ibihumbi 889 bamaze gufatwa na kino kiza, ndetse abantu bashika ibihumbi 45 bamaze kuba batwagwa naco. Li Wenliang yari umuganga asanzwe akorera ku bitaro bikuru vya Wuhan, aho kino kiza catanguriye. Nakubwira yuko uno muganga yari asanzwe ari umuganga avura amaso, ariko ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 abicishije ku rubuga rwa WeChat muri groupe y'abanyeshuri biganye, yaje kwandika urutumwa aburira abo banyeshuri yuko ku bitaro akorera hari abagwayi indwi bafise ibimenyetso nk'ivya SARS yigeze guhonya abashinwa mu mwaka wa 2023. Yishe abantu bashika 349 mu Bushinwa, naho ku isi yose akaba yarisha abantu bashika 774. Kuba rero uno butumwa yaraheje kubura bw'ikino kiza byabaye imbarutso yo guhigwa, ndetse aza guhamagagwa ubwambere n'ibitaro vya Wuhan ndetse hamwe n'abandi baganga indwi kugira ngo babashe kuba babaza kuvyerekeye buno butumwa yashikirije, kuko amaze no kubera yuko buno butumwa bari bwamaze kuba buhanahanwa, ari byo vyatumye ndetse bushikira n'abaganga b'ibitaro vya Wuhan. Rero akibibona nawe nyene yiyemeje abwira CNN yuko ati nkibibona bitangura guhanahanwa namenye ko ntegerezwa kubihanirwa. Itariki 30 na 31 nakubwiye niho abaganga bamuhamagaza. Inyuma yo gutaha ibitaro vya Wuhan vyamenyesheje abategetsi bo hejuru navyo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 babimenyesha OMS yuko hariho ingwara itazwi yuko na cyane ifatira mu buhumekero. Itariki 1 z'ukwezi kwa 2020 isoko rya Huanane ryakoreramwo abano bantu bafashwe ino ngwara yo mu buhumekero, nubwo itari bwamenyekane, ariko yaje kumenyekana ku itariki 7 z'ukwezi kwa 1 yuko ari coronavirus canke 2019 nCoV. Baje kuyugara kugira ngo abantu ntibabandanye bahana. Itariki 3 z'ukwezi kwa 1 rero nibwo Li Wenliang yahamagazwa n'igipolisi kugira ngo abashe kuba yisigura. Amaze kwisigura rero yaje gucecekeshwa bimwe bikomeye, aho igipolisi ca Wuhan ca muhamagaje kimumwagiriza kuba yaratanze ibinyoma n'ibihuha yifashishije ikoranabuhanga canke internet, no kugomba gutera akaduruvayo mu banyagihugu, c'est-à-dire répandre des rumeurs en ligne et perturber gravement l'ordre social. Kuba utanga rero ubutumwa mu gihugu c'Ubushinwa wifashishije ikoranabuhanga bitemejwe n'ubutegetsi bitumwa ni ibintu bihanwa gose muri kino gihugu. Nibyo byatumye aza gusinya urwandiko nk'uko mwarubonye rurengana, ndetse aza gusinyishwa n'ikete canke urwandiko ruvyemeza nk'uko mwarubonye rurengana. Ariko ibi nubwo bagerageje kumucecekesha, no kubwira yuko abagwayi bari bamaze kugera kuri 27 kuva ku itariki 31 gushika ku itariki 3 bari bamaze kugera kuri 71, ariko ubutegetsi bwa Wuhan ndetse n'ubutegetsi bw'Ubushinwa bwemeza yuko kwandurana hagati y'umuntu n'uwundi bidakunda, ariko murumva yuko abagwayi bari bamaze kuba baduga. Inyuma rero yo guhamagazwa n'igipolisi ndetse akaza kwemera asinye itegeko, yaje kugaruka ku kazi, ariko inyuma yuko ari karapreleva umugwayi amadone nawe yaje gufatwa n'ino ngwara, ndetse ku itariki 11 rero ibipimo yagumye yerekana
ibimenyetso by'ino ngwara aza kurazwa mu bitaro ku itariki 12. ariko aho hose leta y'Ubushinwa aguma yemeza yuko gushika ku itariki 11 yaguma yemeza yuko guhanahana no kwandura biciye guhanahana ku muntu n'ubundi bidakunda. Ku itariki 20 rero niho igihugu cy'Ubushinwa cemeza neza na neza yuko guhanahana biciye ku muntu n'ubundi bikunda, aribyo vyagiye gutuma bakora bubaka ibitaro ikibiriraho ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere, aho bagerageje kubaka ibitaro bishobora kwakira abagwayi bava ku gihumbi kugishika ku 1,500. Amaze ari kuba yerekana bino bimenyetso yaje gutaha muhira atangura kwanduza abavyeyi ndetse n'umugore wiwe yari yibungenze. Itariki 23 z'ukwezi kwa mbere umuji wa Wuhan wose wasizwe muri confinement, barawugarana kugira ngo babashe kuba baje kino kiza. Inyuma y'uko rero bamaze kwemeza yuko kwandukiranira hagati y'umuntu n'uyundi bikunda, ndetse abantu bashika 536 bari bamaze kwandura muri uno muji ndetse no hanze y'igihugu kuva ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere. Nk'ibihugu vya Thailand, Philippines byarimaze kuba bironka abagwayi bamaze kuba bandura ino ngwara. Tariki 30 z'ukwezi kwa mbere OMS yatangaje yuko ino ngwara atari ngwara isanzwe ahubwo ari kiza, ndetse ibihugu byose bitangura kuja muri alerte kugira ngo bishobore kuba bimera amagabo kuko ino ngwara yandukira mu buryo budasanzwe. Ibi byose bikaba byarabaye mu gihe ubutegetsi bw'Ubushinwa bwagerageje kwirengagiza buno butumwa bwari bwatanze na Li Wenliang kuvyerekeye ino ngwara. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri Li Wenliang yaje gupimwa vya bimenyetso nyuma y'iko yarize muri quarantaine canke mu kato, baza gusanga ko yanduye ino ngwara. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri mu masaha yo 21:50 witsi niho vyaje kuvugwa yuko Li Wenliang asezeye Imana, ariko ubutegetsi bw'Ubushinwa buza kubihakana. Ubwo rero nibwo bamujana muri vya vyumba bongerezamwo umwuka oxygenation, ariko Imana yapanze ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri mu masaha ya 8:58 niho koko uno mugabo Li Wenliang yaburiye isi kuvyerekeye no coronavirus, ariko ubutegetsi bw'Ubushinwa bukabifata minenegwe yaza gusezera isi. Ndetse abashinwa bazindutse bumva ino nkuru imbi yabaye, uno mugabo asiga umugore wiwe n'umwana mu gihe umugore wiwe yari yubongeze. Bose baranduye coronavirus, ndetse n'umuryango we wose kuvuga se wiwe na nyina wiwe bose bandujwe nawe. Isi yose ija mu mubabaro bitewe nuko uno muntu yagerageje kuburira Ubushinwa, ariko biza gufatwa minenegwe. No kubwira yuko Li Wenliang rero yapfuye afise imyaka 34 kuko yari yavutse itariki 12 z'ukwezi kwa 10 1986, avukira mu gisagara ca Beijing i Wuhan mu ntara ya Hubei mu gihugu cy'Ubushinwa. Runo rupfu rwiwe rero rwatumye abantu bamwe n'abandi baruvuga ko cyane, ndetse na leta y'Ubushinwa ikaba yaragerageje guhumuriza bavuga yuko ubwambere nambwe batamucecekesheje, ahubwo bahaye ihangiro ryo kugira investigation canke enquete yimbitse kuvyerekera runo rupfu. Aho bose bakaba bariko bararondera kuhamiriza canke gucecekesha abashinwa bayatatse cyane kuba yaratanze ubutumwa, ahubwo ntibabukorere ko ahubwo bakaguma bayifata minenegwe. No kubwira yuko uno Li Wenliang yari yize amashuri abanza n'ayisumbuye ndetse na kaminuza aho mu Bushinwa, ariko inyuma yo guheza kaminuza mu 2011 yaje gukorera ahitwa Beijing, hanyuma aza kugaruka i Wuhan aho yapfuye azira kuburira rubanda ndetse no gukorera abanyagihugu. Share, like, comment.